bakunzi bahora CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mure mw'ijuru n'isi wowe vyagiye hahera cyane, nje imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana nje nguhimbaza nifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zitangaje tugirira buri munsi Imana. Ngushimira ko watuvyuye amahoro kuko uri niteka twatewe sibibona bose twe twabihawe, rero ntureka kugushimira ubwo rukundo n'ubwo buntu. Rero n'ubu mwami Imana dukomeze kugusaba ngukomeze kuturindira mu buntu bwawe, intamboko zacu ukomeze kuzirinda kugira ngo tubandanye mwami Imana gukora ibikorwa byiza biguhimbaza. Urakoze kubyumvise, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo niba ushaka gitangaza cihuse himbaza Imana mu bigeragezo. Haleluya. Niba ushaka kubona igitangaza kinezereza umutima wawe ukanezereza n'Imana ukababaza Satani, himbaza Imana mu kigeragezo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice ca 16 turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 28. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ikiranyiganyiga cyane giturumbuka, bituma umushinge w'inzu yibohero unyiganyiga. Ako kanya inzugi zose zuruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi zibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Amen. Urumva ibanga rikomeye, ibanga ryo guhimbaza mu kigeragezo, ibanga ryo gushima Imana mu kigeragezo gikora ku mutima w'Imana. Haleluya. Gikora ku mutima w'Imana, Imana ikihuta gukora kubera wahishuriwe ko byose ibidashoboka ko bishobora Imana yonyine. Paulo na Sila bari mu ivugabutumwa, hanyuma ngo bafata agakobwa kararagura kandi basebuje makarigase bashebuje bakomeye mu gisagara. Hanyuma rero Paulo na Sila barirukana iyo mpemu mbi yari muri we. Wa mukobwa yikubise hejuru ngo aragure, asanga iyo mpemu yagiye, yahora imuhishurira ibintu. Ngo basebuje ngo barababara cyane, bafata Paulo na Sila barabakubita ngo barabatonagura. Hanyuma babatwara mu nzu y'ibohero, ngo babohesha imigozi, babafata bashira hagati y'ibiti, hama bakaboha amaguru n'amaboko hamwe batika akazi. Murumva bari mu gihe kigoye, bari mu gihe kibabaje. Baravuga ati muri iyi situation turimo nta handi na hamwe dushobora gutabarira, ngo dusenga Imana nituje mu mosha mabi, ngo dusenga Imana kugira ngo ntiduti ivyizigiro. Haleluya. Muntu w'Imana ukaba uri mwigeragezwa, ukaba uri mu kibazo, senga Imana, uhimbaza Imana. Haleluya. Bizotuma ukomera, bizotuma utaja mu mosha mabi, bizotuma ugumana ivyizigiro ukamenya ndetse n'Imana ikakuremesha. Haleluya. Ndetse ukibuka n'abandi benshi bakomeye bagakomerera mu mugeragezo kubera iki? Kubera bahanze amaso Imana bakizera ubutabazi bw'Uhoraho. Haleluya. Abagabo baragira iki? Batangura ngo kuri gusenga, hama ngo bararirimba batazira Imana, ijuru ngo riranyiganyiga riratangara. Haleluya. ngo n'imbohe zindi ziriko zirabumva, ngo baja bumva ibohero rikorera riranyiganyiga kubera umumarayika w'Uhoraho yaramanutse kubatabara. Haleluya. Muntu w'Imana ukaba wifuza ubutabazi bw'Imana, reka kurira mu bigeragezo, reka kurira, reka gutaka, senga Imana. Wibwira uti muri iki gihe ndagukeneye, muri iki gihe sinshoboye, ndakeneye kuremeshwa nawe, ndakeneye ubutabazi bwawe, ndakeneye ihumure ryawe. Reka kunezereza Satani kuko uri kurarira, uri kuriheba, binezera Satani. Ariko abagabo bo ntibaravye ibikomere bafise, ntibaravye ibibazo barimo, ntibaravye igikorwa bari bavuyemwo, kuko ubundi bari kuvuga bati Imana ni gute yemera ngo duce muri ibi bintu. Ariko barazi neze ko Satani igwanya igikorwa c'Imana. Baravuga ati uko biri kose nitwifatanya nawe ngo twihebe twidoge. Oya,
barasenga, guhama bararirimba. Haleluya, haleluya. Imana mwijuru itangazwa n'inyifato yabo, ihamagara marayika wayo ati nyaruka. Niho rero ngo wumva ibohero rinyiganyiga, ya minyororo bari bababohesheje babona irabavuyeko. Haleluya. Nta handi hari intsinzi muntu w'Imana, muri ibyo urimwo nta handi uzokura intsinzi kari gusenga, ko Satani nababwiye nta kindi tinya ijambo ry'Imana. Haleluya. Satani aramaramara ko baza ati ngira mbabaze naka ku buryo adasubira no kuvuga Imana. Hama noneho akajya abona uriko urasenga, uriko uraririmba, uriko uratazira, noneho n'umubabaro urimwo usanga wana wibagiye, n'umubabaro ugahera. Kubera iki? Kubera wabigendeye hejuru, ibigeragezo wabigendeye hejuru. Nta rindi banga rihari muntu w'Imana, nta kindi kizogufasha kugendera hejuru y'ibibazo, no guhimbaza Imana. Haleluya. Nuguhimbaza Imana mu bigeragezo. Iryo banga nararibonye. Imana irakwambika mu bigeragezo, Imana iragusiga mu bigeragezo, Imana iragukomeza, n'abakubona bagatangara bakavuga ngo ibibazo biri kuri irya muntu. Kubera iki? Kubera wamaze kumenya ibanga. Ntuhe umwanya amajwi ya Satani. Niyo wayaha umwanya, Satani azogusambura. Haleluya. Satani azogusambura ku buryo n'umutima wo gusenga uhera, umutima wo gutazira uhera, kubera wamaze kwinjira mu magogwa yiwe. Wumviriza ibiganiro bya Satani, nawe nta byiza azokwigera kubwira n'umunsi umwe. Azokubwira ko bicitse, azokubwira ko upfuye, azokubwira ko bitagishoboka, azokubwira ko bimaze igihe. Ariko nagira ndakubwire ngo imbere y'Imana byose birashoboka. Imana ntikangwa imyaka wowe umaze mu kigeragezo, iserutse irabikora ukamenga nta kigeze kiba. Wa muntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri, abiwe ntibari baramuhevye, ariko gusa Kristo akize kuhashika, avuga ijambo rimwe gusa ngo haguruka wikorere ikirago cawe ugende. Ugire ngo Satani yaraje harahagarara imbere, umwami yari yahashitse, yaciye haguruka. Ndiyumvira umuntu yari amaze imyaka 38 atavyuka, imitsi neza ko yari yaramaze gukongatara, ariko ijambo rya Yesu n'umutsi urumva ijambo rya Yesu. Haleluya. Igufa rirumva ijambo rya Yesu, amaraso arumva, ikintu cyose kirumva, icyaremwe cyose kirumva ijwi rya Yesu. Ingingo zaciye zisubira kumera neza, imitsi iragoroka, ibintu byose bimera neza, ahaguruka nk'umuntu atigeze agwara n'umunsi umwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera ijambo ry'umwami w'abantu. Rero umuntu w'Imana, ibanga ni rimwe, irinda rivuga ndarizi, ibanga ni rimwe, shima Imana mu kigeragezo, ririmbira Imana mu kigeragezo. Satani akogwa n'isoni. Haleluya. Satani yakoreye ikibi Yobu uburyo bushoboka bwose, aramubabaza uburyo bwose bushoboka. Yobu yagumye ahimbaza Imana, yagumye ahimbaza Imana, ntigeze ayituka, ntigeze yidoga, ntigeze agira iki. Imana imushumbusha incuro kabiri ivyo yatakaje. Abana biwe ngo yamuhaye abana beza basumba kure abambere. Kubera iki? Kubera kwihanganira mu kigeragezo. Rero nawe muntu w'Imana, ukaba ushaka igitangaza cihuse, ukaba ushaka kunesha, ukaba ushaka kunezereza umutima w'Imana, ukababaza umutima wa Satani, himbaza Imana mu kigeragezo. Imana yo mwijuru ikumpezagiriye we wumvise iri jambo. Mukunzi mwiza, sindambirwa kugushimira ubwizigirwa bwawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Uri gitangaza, n'ivyo ukora biratangaje. We ntukangwa mwami Imana n'ivyaga abana bawe bacamwe, kuko isaha yawe n'umunota wawe ugeze uraseruka ugakora, kandi nabibonye bose bagatangara. N'ubu ndasengeye mwami Imana bene data bose ariko baraca mu ntambara zitandukanye, ngo useruke utabare mwami, abari bihevye basubire kuremeshwa n'ihumure ryawe. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.